Ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Nitwa Françoise Habonayo kandi nsubiye gushimira Imana Data kubura umwanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mu video iheze twavuganye ku ijambo ryitwa guhanurana, gukomezanya, nkuko Paulo yabyandikiye ishengero rya Tesalonike. Imana ishimwe. Hanyuma igituma dukomezanya canke igituma duhanurana ni kubera iki? Umuntu akomeza uwundi igihe abona yuko akeneye kumukomeza. Umuntu aba akeneye gukomezwa. Umuntu ashobora kuba ari mu bintu tuvuge wenyene, ari mu ngorane zimuremeye, akumva umenga isi yose yamuhevye, akumva umenga nta numwe yitwararitse ivyiwe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tubabarane, dufashanye, dukomezanye. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu ashaka kwibaza ati mbega ibi bintu ndimo kweri nzobisohokamwo? Ukumva umenga nta nzira ubona. Ariko ntidukeneye kumenya inzira, ico dukeneye kumenya nuko umwami wacu uwo twisunze akomeye. Yesu nashimwe. Wa muririmbyi yaravuze ijambo rinezera, yavuze ngo urashobora ndabizi, ngo naho ntazi kugenza. Iryo jambo nama ndarikoresha kenshi kandi rirafasha mu bugingo bwanje kumenya ko Imana ishoboye, naho ntabwirizwa kumenya ngo ibigenza gutya kandi ikabigenza gutya. Imana irashoboye, upfe kumubarira kandi wizere. Imana ishimwe. Muri iyi video nagomba kuremesha bene data bari mu bibazo bikomeye. Hari umuntu twaganiriye ejo arambwira ati icyo nifuza ku Mana ni kimwe, ngo jewe ibyo ndimwo biranduremeye, biranduhije. Icyo nifuza yuko nova kuri iyi si. Umviriza mwene data ndakubarire, kuva kuri iyi si wowe ubishaka, ariko bivana na Data wa twese. Nico gituma wowe bishaka utobishaka, ushaka kubishaka ariko ntubibona. Hariho n'abandi batabishaka kandi bakabibona. Rero reka kwirusha, uruhisha umutima wawe, Satani ntahave agutera kwiyahura kugira ngo bikunde ubinyarutse vuba. Eka gupfa siyo nyishu, kuko inyuma y'urupfu hari urubanza, kandi urwo rubanza sindabizi ko worurengana kubera uri kurisabira urupfu. Ntabyo nzi. Ico wosaba gusa vuga uti Imana ndenganya ibi bintu, vuga uti Imana mpinkomezi. Kuko Imana nta kintu na kimwe kiza kinaniye, nta na kimwe kandi kiza ibona yuko ari ikintu kirengeranye. Oya, Imana vyose bifise mu ntoke zayo, kandi nta kintu na kimwe kinaniye Imana. Ekaye nuko rero mugenzi ureme, biragoye nivyo, biraruhije nivyo, kandi mu by'ukuri n'umuntu wundi wese yovyumva arumva ko ari ibintu bigukomereye. Ariko naho biruko, Imana yo mwijuru yigumeko cyane cyane wisabe kwihangana, kandi wisabe kugutabara. Ivyo gusa. Ivyo rero nayo iraza kubikora mu bubasha bwayo no mu nkomezi zayo no mu kugomba kwayo. Imana ishimwe. Ariko weho ijambo ry'Imana riravuga ngo rinda umutima wawe, ngo kuko ari ubugingo budodobiriza. Ndagomba kukubwira ngo urinde umutima wawe. Rinda uwo mutima wawe, udahava kujana mu kwangaza umutima, udahava kujana mu gahinda karengeje, kagahava kagutera n'izindi ndwara mu mubiri wawe. Yesu Kristo gutabare, kandi turagusengera by'ukuri. Imana yo mwijuru ikurenganya icyo cyago. Ivyo ni ibintu mu isi biriho, n'ibintu duhura navyo. Muri iyi si ntawe uvuga ngo ntazohura n'ingorane. Oya, iyi si yuzuyemo ingorane kuva ku ntango gushika ku iherezo. Ariko tubirengana Imana yo mwijuru idufasha ukuboko, turabirengana. Rero ntiwibaze yuko
ibyo bintu ari simusigi wawe, humura n'ijoro ryo kwa Yobu ryarakeye. Nuko nikumva nokubwira, niko nokubwira, kubera yuko atakindi kintu na kimwe uri bukore, nta na kimwe kiretse kubibwira Yesu gusa. Hanyuma inzira z'Imana nazo ni nyinshi, inzira Imana icishamo ntuzimenya, kandi iyo iri kwirashaka kugushikana nturahabona. Komeza wihangane rero gushika munsi icyo kigeragezo uzokirenganiramo. Hariho umuririmbyi nawe yaririmbye, ndakunda abaririmbyi barakunda kuvuga amajambo meza aryoshe. Yavuze ngo kandi amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye, hari n'ijoro ry'umubabaro, hakabaho n'ijoro ry'ibyishimo. Urumva, amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo by'ukuri biratandukanye. N'iminsi yose iminsi yose iranasa, ariko ibyayo biratandukanye. Uyu munsi uri kurarira, ariko ejo uzoba uri kuratwenga. Uyu munsi biragukomeranye, ubona umenga ntubona imbere n'inyuma, ariko ejo uzoba uri kurashima Imana uvuga uti kumbe Mana, hari ibiryo byose wabicishije hajya na hajya ugomba kunshikana hariya. Imana nishimwe, Imana niyo kwizerwa, kandi Imana iragukunda. Ibyo ntibyagushitsemo Imana irakwanga, oya. Ndetse si n'ibyo ababyeyi bawe bakoze nabi, oya. Ariko no kugira ngo ineza y'Imana yiyerekane. Imana ishimwe. Imana ifise abakozi benshi, kandi abo nabo ibakoresha umwe wese mu gihe ciwe. Imana ihabwa icubahiro. Duhamagarirwa kuyizera, duhamagarirwa kuyiremeka ibyacu byose, duhamagarirwa kuyibwira bya bindi bitunaniye kugira ngo dutabare. Kandi Yesu aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abafise imitima imurondera. Imana ishimwe. Nawe rero Satani niyaza kugusanga, uvuga uti Satani hamwe wahora unsanga mu kwiganyira siho nkiri, tuwihenze wandondeye hatariho. Satani ashaka gutera biriya na biriya kugira ngo urarurarira, aho kurira shima Imana, kuko Imana icyatumye Imana igucisha muri ibyo yakwizigiye. Yesu nahabwa icubahiro. Rero confiance Imana yakugiriye ntuhave uyitesha agaciro, utangure kurira, utangure kuganya. Satani ahava avuga ati yo none ntubona ko bimugoye, ntubona ko bimunaniye. Rema mwene data, ivyo bizohera, bizorengana. Bizorengana, kandi nawe bizogusigira icigwa, uzoremesha n'abandi. Yesu umwami aguhezagire. Ntusubire kuvuga ngo nguce wumva ngushaka gupfa. Gupfa siyo nyisho, kuko naho wowe upfuye wowe usiganye amarira abandi bari inyuma yawe, niho ubahojeje amarira yabo. Naho wowe upfuye wowe usize izindi ngorane muri uwo muryango. None wumva. Nuko rero Uhoraho agukomeze, ndizigiye ko wanyumvise. Uhoraho agukomeze cyane, kandi yiteguye kugutabara. Nuko nureme. Hanyuma kuri bene data namwe mugize iminsi mumbaza ngo tuganire ku bintu byerekeye divorce. Mu by'ukuri cyo ni ikibazo kinini cyane, ariko Imana niyo abikunda, tuzogira ico tukivuze ko mu minsi iri imbere. Mu minsi iri imbere umwami Yesu adushoboje, ndumva nifuza kuganiriza bene data bose ibyo umwami Yesu Kristo yashoboye kunyigisha mu minsi mbayeho. Ibyo umwami yampaye ntiyabimpaye kugira ngo ndabigumize jewe jenyene, ntaco vyomara, ariko yampaye kugira ngo ndabisangize abandi. Nuko rero narabemereye by'ukuri nzobabwira, ariko ndabemereye ko atari ikibazo coroshe. Hariho umuntu yariko aranganiriza hirya muri yinga riheze, arambwira ati ikibazo ca divorce, ati ntaco umuntu ntibona gikorako. Ndavuga nti kubera iki?
ati kubera yuko hari igihe umugabo agukubita akarara agukubita akuraza hanze, ati none nkaho ibyumva wovyihanganira gushika ryari? Yariko aranyumvisha ko ari ibintu hari situation umuntu ashikamwo akumva yuko rwose inzira iriho yonyene imwe ni ukuva muri urwo rugo ukagenda. Kandi ndamushimiye cyane nawe nyene ahari ariko aranyumva, ndamushimiye yaramfashije kumenya. Twaganira amajambo menshi ariko mu byo twaganiriye by'ukuri byaramfashije kumenya yuko hari igihe usanga bigoye pe. Hanyuma ariko none Bibiliya Yesu ntiyarazi yuko bigora, ntiyarabizi yuko hari igihe bigora. Ndizera ko Yesu abazi yuko hari igihe bigora. None iyo bigoye umuntu agira gute? Nawe nyene yarihanganiye umusaraba, muhasaraba nticari ikintu coroshe habanamba, umusaraba cari ikintu kigoye, ariko arihangana gushika ashikije icabwiza gushikana. Nuko rero bene data, Yesu ntiyabikunda tuzobiganirako cane, ariko ico novuga, muntu wese mu nzira Yesu yamuteretsemwo, aho nyene usaba ukuboko kw'Imana kugumane nawe. Aho nyene Yesu yagushize, usenga Imana yo mw'ijuru igushoboze kurema kandi gushoboze kuhagarara no kuhakora ico Imana yashatse ngo hakore. Imana ntiyihenze kuguplasa aho hantu, Imana ntiyihenze kuguhuza n'uyo muntu, Imana ntiyihenze kuguhuza n'uyo muryango, Imana ntiyavyihenze ko haba namba. Ariko ibyo kandi wahuye navyo, kumbura Imana ntiyabikubwiye hakiri kare, yibikubarira ntuba waremeye. Ariko Yesu hari igihe yihorera, si ngombwa ngo atugishe inama kuko ntaduha raporo. Oya, ariko iyo nyene mpfuye kuvuga ijambo rimwe gusa ikavuga ati genda nzobana nawe, iryo rirakwiye, niryo tuba dushaka. Twaca mu mazi akavuga ngo nzobana nawe n'amahoro, waca mu muriro waka akavuga ati nzoba ndi kumwe nawe, haleluya, n'amahoro. Kimwe gusa saba, raba ko uri kumwe na Yesu, kandi nkuko yavuze ati nzobana nawe, sinzoguheba sinzoguta. Raba ko atigeze akurekura. None rero ko atigeze akurekura, guma kuri iryo, kuko wasezeranye n'uwo kwizera. Kandi mu iherezo rya byose tuzokwambikwa igitsibo, abihanganye tuzokwambikwa igitsibo. Wowe wihanganiye biriya na biriya uzokwambikwa igitsibo. Hari umugabo umwe aherutse kudushingira intahe, ni kuri ibintu yavuze, ibintu numvise byaramfashije cyane. Aravuga ngo yafashe umugore wiwe ngo ariko arasambana, baramufata neza, yari umugabo kandi barongoranye n'abantu b'Imana baciye mu ishengero bakijijwe, ariko ngo aramufata. Ariko yariko aravuga ati ndi imbere y'Imana sinigeze ndamukubita n'ikofe, kandi sinigeze ndamwirukana kubw'ibyo bintu. Ngo icyo nakoze namubwira nti ariko madamu, ivyo ukora ubona ari byiza? Urumva? Aramwihanganira rimwe, arasubira irya kabiri, aramwihanganira, araheba abona yuko umenga ni nk'icango mbese cyamuteye uwo mugabo. Aca ashishikara gusenga Imana, ngo kandi ntiyigeze amukubita, ntiyigeze anamutuka. Uwo mugabo yashaka iki? Yagomba ngo Imana imutabare muri ibyo bintu, abisohokemwo amahoro. Imana imutabare, imuhe kwihangana, kandi Yesu yamufashije. Uyo mugore amaze kubona yuko atamukubita, atamutuka, atagira ante, yabonye yuko atobishobora, aca ataragenda, aca aramuheba, aca aragenda nyene kwikorera ibyo yashaka kuguma akora. Iyo muntu yaramfashije kumenya ngo by'ukuri bene data, uru rugendo ntigoroshe. Hariho ibyo wumva n'amatwi ukavuga uti Mwami Yesu, utaha ni wewe wahashobora, je nta muntu washobora. N'ibyo uwo mugabo yavuze mu by'ukuri numva yuko ari ibintu birengeje, numva nyene ari ibintu bigoye, nta muntu yobyihanganira. Ariko urumva hariho abashaka kubyihanganira. Yesu nadufashe. Kindi gihe ariko nagirisha seminaire, hanyuma
ndabaza gusa nk'ikibazo, ndabaza umuntu umwe yari umugore w'umupasiteri, ndamubaza nti wewe byogenda gute hamwe wobona ugasanga umugabo wawe ukamusanga afata ari kumwe n'uwundi mugore, byogenda gute? yarantwengeje ati jewe ati reka ati noca ngene ngafata amazi ashushe nkabashusuka rwose. Naratwenze ariko urumva ni reaction wewe nawe sinzi ngene wogira. Wa mugabo nabaheje kubabwira we ngo ntiyigeze namutukana nta na kimwe, ariko uyu wundi nawe urumva ngene ngo baca afata amazi ngo arujaka asukako. Nawe sinzi ko wogira ngo vyihaye ico kibazo kaciyumvira. Ariko ngombye kuvuga iki? Ngombye kuvuga ngo muri situation iyo ariyo yose hariho ukuntu reagisa kandi utabanje no kuvyiyumvira. Kandi noneho sindakubwiye ngo nubyumvire kuko uwo munsi byoshika niwo munsi womenya uko nawe wovyifatamo. Ariko ico dusaba Yesu ni wo kuhatubera. Yesu akakuba hafi akagufata ukuboko, si ikintu coroshe, nta n'uwo vyishoboza wenyene, oya eka. Rero mwene data turiko uravuga ngo mbega ngo biragoye ngo ntabwo bishobora. Ni by'ukuri biragoye cyane, ariko ico dusaba Yesu ngo tube hafi. Niba uri umuntu wamaze kumenya Yesu, musabe Yesu gusa agufashe, agutabare, akurenganye. Ico ni icago mu bindi, akurenganye uwo musozi. Niba yarashoboye kwihanganira umusaraba, nawe yo gufasha kandi byogenda neza. Umuntu ntiyama mu ntambara, hari igihe cyo kuduga umusozi, hari igihe cyo kumanuka. Kumbure ushobora kurekura hari mu gihe uri kuraminuka umusozi, ariko nakubwira nti humura, saba Imana inkomezi, kandi Imana yo mu ijuru izoguha inkomezi kandi irabishoboye. Nuko rero nariko navuga gusa ngo muri uru rugendo duhura n'ibintu byinshi, duhura n'ibintu biduca imvutu, hariho gupfusha, hariho kuba mu bibazo, hariho ubukene, hariho byinshi. Ariko muri ibyo byose raba ko Yesu Kristo muri kumwe, raba ko Yesu ari mu ruhande rwawe, raba ko Yesu muri kumwe bizoba bikwiye. Kuko nimwaba muri kumwe hazobaho iminota 30 yo kurira, habeho n'ibindi minota 25 yo kuririmba. Kuko amarira ntiyama amarira si eternel, oya. Birashika ukababara, na Yesu yarababaye kandi na Yesu yararize. Hari ibintu birinze umuntu bikakubabaza n'ibyo, ariko birahera. Yesu aragufasha kandi bikahera. Nuko rero abari mu bibazo mwese aho mugeze, sinzi ko muri mu ntango yabyo, sinzi ko muri mu isozera ryabyo, ariko aho hose ugeze ndagusaba ko umuntu asenga, urondera Imana, urondera ubutabazi buva ku Mana, kugira ngo umutima wawe wuzure inkomezi z'Imana, ushobore kunesha ibibazo biriho muri iyi si. Nuko rero Kristo Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. N'aya majambo makeya nagomba kubirurisha ngo mukomere, musabe inkomezi z'Imana. Izo nazo ntituzikura ahandi, tuzikura mu gufata imyanya yo gusenga. Gufata imyanya yo gusenga, ukuzura ubushobozi bw'Imana, ukuzura ubumana muri wewe, niho n'ibibazo byo muri iyi si bigira ikibanza gikeya muri wewe. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Amen. Kandi amajoro yose n'umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Hariho ijoro ry'umubabaro, hakabaho n'ijoro ry'ibyishimo. Ndakwifurije kurangiza urwo rugendo rwawe urimo amahoro, utahukana intsinzi, kuko Yesu yaratsinze. Amen. Hallelujah.